Makingorongoro ari mu baririmbyi novuga nti nawe nyene amajambo kenshi yateba ko gusumba antwari no mu baririmbyi b'abarundi bakeno bamhora numviriza kubera abandi ndabagaya canke ibiki mwese ni swingi ziwe baravuganye mugabo kuvarane passé aravoyaje cyane gose mugabo twaravuganye navuga ati umusinzi wandi Bujumbura tuzokwicara tuvugane rero nka jewe dukoranye indirimbo na Big Fizzo sinokubesha vraiment sino musaba ngo dukore nshasha no prefera ko dukora remix baze ya karata tatu canke ikintu nk'ico rero yo bari harimo yo kote yuko ndamukunda n'ibiki boy Imana ishimwe ko vyaguye neza nawe akaba akunda umuziki wanje hama umunsi Big Fizzo ambwira ko akunda umuziki wanje yabimbwiye Yes, nikaze nchiti mukunzi bigano bicano kuri The Real TV Show nkuko uri kuravyumva ijwi ni Allen The Real nakwemera ikonza kuzanira ibiganiro bimeze neza n'abatumire bameze neza nkuko uri kurabibona rero kuri kamera zacu za The Real TV Show urabona neza yuko ndi kumwe n'umutumire umwe mu batumire mwari muheruka kera imbere yanje ariko numwe mu batumire nizera yuko iyo ari imbere ya kamera afise micro ushobora kumva ibigiye bitandukanye bimeze neza kandi bishobora kukwigisha ikibanza ciza rero ushobora kwakirwa neza ushobora gukoreramo inama n'umuryango n'umukunzi canke n'umukolege ushobora kuyicarana n'abagiye batandukanye bikagenda neza ni Amahoro Cafe nkuko uri kurabibona Amahoro Cafe ni kibanza kimeze neza yaba ku binyobwa canke ku mfungurwa biba bimeze neza cyane ndi kumwe na Big ZOE umwe mu ba rapper ariko kandi umwanditsi Big ZOE urabona neza yuko yamaze gushika hano kuri Amahoro Cafe imbere ya kamera za The Real TV Show nikaze cyane ego murakoze cyane ego murakoze cyane gose amakuru y'imisi jewe meze neza nabonye umengo babanje ego bari banzi banyakaye mugabo naye nsavye akanshiriyemwe ubuki kugira ngo bigende neza Big ZOE ameze neza ariko je meze neza ndashima Imana inyuma y'igihe atari kirekire kandi atari kigufi duherukana aho nagukoreye surprise cyandabira yuko utanakunda ama surprise ndiuze ko umuntu twari kumwe hirya ejo sinzwe ne byagenze nasanze ko turabivuga kandi ariko avuga ngo nari maze kwibwira ko nakunda surprise rero nasanze kwibwira umuntu ngo Big ntakunda surprise nibiki muracitangura kumbaza cyavuga nti ntibirangira ko abantu babanyiyumviriye mugabo kubera ncambura ingene nifata Toujours duhura hari ikintu cha happenings kigira gi happening ariko trust me no musi nta surprise za ko ha peut-être mu kibazo canke mu bindi ni bon ariko kandi kari kuri Amahoro Cafe last time twakwakiriye hano ameze gute ikibanza nagikunze hameze neza aratekanye ari hakayaga ego chaye ndakivuga niyo nakinywa numve nyine kimeze uraza kutubwira kugira nabandi babonereho kode ariko Big ZOE no mwe mu baririmbyi babanditsi ashobora gufata igihe kirekire atari karumvikana ariko akacezana comeback kirundi kimeze neza inyandiko imeze neza ko ariko umwanya munene ga Big ndakunda umuziki wa inspiration kuruta umuziki wo kuririmba gusa kugira ugumugaruka mu biyago canke ugumuca ku radio ego hama kandi nibaza yuko umuziki wanje nkuko wanyisenga umuririmbyi w'umwanditsi cyangwa umuraperi w'umwanditsi ego je n'umuririmbyi ndavyemera ko twese turabaririmbyi hari igihe kenshi kuko jewe ubwoko bw'ama6 nitega mu ndirimbo zanje nibiyago abantu banyagisha yo mperuka gusohora indirimbo muva mu mwaka uhezeho nari nasohoye album ni hari n'indirimbo imwe wasanga hakiriho ivyo biyago hakiriho umuntu akubwirira ijambo washatse kuvuga iki cyangwa sanga umujambo waririmbye undi muntu yaritahuye ukundi kuburyo nawe gutangaza uvuga uti bon yaba mbizo uburenganzira bwo kubesha rero guca mbesha ko nashatse kuvuga ivyo nyene navuze ugasanga ijambo rya umuntu yaritahuye mu wundi bwenge kandi bwenge buri hejuru kuko umunyabwenge yavuze ikintu cy'ubwenge akakibwira abanyabwenge bagifatira ku bundi bwenge bwo hejuru kuko sinumviriza ubwenge bwawe gira nje kuvuga ubwenge bwawe numvirije ubwenge bwawe iyo nsanze ndumunyabwenge bivyura ubwenge bwanje nanje nkavuga ubwiwanje rimwe na rimwe niho hari umuntu yavuze ngo ikijuju ceretse inyoni kiraburuto ngo ikijuju ceretse ibijuru cyangwa ceretse ibicu kiraburutoki mugo umunyabwenge umweretse ibicu yunamura umutwe undi musi nawe ni yakwereka ikintu akwereka ikiri hejuru y'ibicu kuko ahuje barahamweretse
Okay. rero urumva novuga nti rimwe na rimwe rero amajambo ari gihenda yaririmba agasohoka ugasanga ndacakeneye kumva ubwenge bwa Alan hehe bwatwaye SABO gushika hehe bwatwaye sigwanje gushika kuko ndavyungukiramwo ndavyigiramwo hanyuma n'abandi benshi ubu haraje n'ingurukana bumenyi n'ibiki uronka feedback zivuye Buraya, feedback zivuye mu bihugu bitandukanye, zivuye mu Rwanda, zivuye hehe, zivuye ruguru naho batari umuntu mubana ngo murinde guhura ngaha town mu gisagara ugasanga guhaye feedback ikaze gose. Rero mba ndindirizo zose kuzumva kuzegeranya hamaziranye inspira ziranyancourage zirantera intege hamazira mpano umwete yo kubandanya. Yego hama nibaze yuko ino kame nahora nteba kare mugabo mu mwaka uheze no uyu mwaka nibaza yuko 2022-2023 nibaza ko ndiko nigenza neza cyane sinteba gose si gose cyane yariko karaciye mwantuka gusora indirimbo inyuma y'amezi ndgushiza abana album nibaza yuko atari mismike. Reka je nisubira inyuma kuko bavuga ngo inkuru y'umwana isubira inyuma ndaciharura mu bana haraciye igihe ubwo nyene nagukorera surprise wari mu gusohora indirimbo uri kumwe na Berry Music. Abantu benshi bariyumvira why Berry Music aje mu ndirimbo ya Big FIZZO kandi urabona yuko na impact canke comeback za nani feedback zabaye nziza kuri iyo ndirimbo aho kuri muri kano kanya yarabwe n'abantu barenga 39 aho ndiko ndavuga indirimbo sigwanje ariko kandi mu nyuma nasubiye mu mwaka uheze haraciye kandi umwaka ubonetse muri challenge ya njenje kubera ki challenge ya njenje yatanzwe na Kingorongoro umuririmbyi aririmba indirimbo zisanzwe hama ikaca ikogwa no muririmbyi akora indirimbo zo kunina Hazimana abenshi babifata peut-être gutandukanye kubera iki yego ndabizi jewe nkuko yavuze do muririmbyi nkunda amajambo hanyuma umuziki ugakurikira hanyuma Kingorongoro ari mu baririmbyi novuga nti nawe nyene amajambo kenshi yateba ko gusumba antukane no mu baririmbyi b'abarundi bakeno bamhora numviriza kubera abandi ndabagaya canke ibiki mwese ni swingi ziwe sakaga Yesu kugereranya sivuze ngo asumba naka canke asumba naka mugabo wowe no kuri mwe na rimwe nyene hari gihe avumbura akajambo urakunda banditse yego ndakunda banditse hari gihe avumbura akajambo kavuga ati akajambo iki rero urumva njenje gisoka narayumvise ndakunda idenge ne bayikoranye na mutima nibiki ibintu nk'ivyo hama fresh ndarengana hama mugabo na instrumental ndayumva ko instrumental nyene ya hip hop nyene iryoshe old school itari cyane hama rero azanye idea challenge aranabinsaba directement ndavuga nti sinamata vya amasoro vraiment ntakimungoje hama producer ari Jiga kwa Jiga iri mu studio iri mu milieu préféré yanje yo gukorera mu nkunda urumva sinzi novuga nti byaba ibintu vyiza byinshi byafatanganye bica birijana byo nyene hama icy'abantu bavyumvira ko nibaze yuko kimwe mu bimenyetso biranga gukura nuko uzi icyo ushaka nuko icyabantu kimwe mu bimenyetso biranga gukura nuko umaze kumenya icyo ushaka no kugera ahantu icy'abantu bakuyumvira ko genda kirata agaciro pakudahanurwa pakutagira iki urumva abantu icy'abantu bakuyumvira ko ntiziba ari impanuro uguye impanuro aragushikira akakubwira canke yagize ikibazo biri sincere ari mva mutima arakubaza ati big kubera iki wagize kino kintu ngo abantu benshi arakibona ntabikubaze ntabikubwire hana bikwandikira uho biroroshe ingurukana bumenyi zaraje mugagace genda kubivugira mu matwi zanzi cy'abantu kenshi cy'abantu bakuyumvira ko gicika insako rero novuga nti kuri ko aradukurikirana afise ibindi akora namwe bwe muri kino gikorwa cyanyu ikizogaragaza ko wakuze nuko cy'abantu bakuyumvira ko atabubasha kiba kike gufiseko umuntu akuyumvira ko iciza ibimpanuro iba kugukarira ibigitutsi arakigushikiriza atabigushikirije biba bidakenewe kubatabizi canke kubabizi njenje ya Kingorongoro yavuga umuzo wiwe uko agarutse gushasha abandi bagabi no kuvuga ngo ni challenge nyene muri rap biremewe cyane gose kutagize amahirwe yo kumviriza indirimbo ya Big kugira aza kuvanga kuri The Real TV show aze gusimbira kwa Big ZOE Big ZOE yavuga iki muri njenje nawe niwe yaraje nkawe canke yaraje nko hagarariwe na Kristo njenje ko Kingorongoro yarabivuga muri refrain wati nje ntazambaye nje akavuga ibintu bitandukanye mugaje nanje muri refrain naciye nkoresha donc nje nkuje azanye ubutumwa bwiza donc ko ariyo version muri Bibiliya ivuga ibigwanisho by'umukristo akavuga ati mukenyeze ukuri mugira inkota nk'ijambo ubyumvirije toujours no muri rap umuntu yo kwihenda agashaka kwikoresha nk'amajambo yo kwiyemeramo barapira sanze bakoresha mugabo jewe yari amajambo kuko ahimana ivuga iti uje kumvugira ifoko ubambaye ibirato by'ubutumwa bwiza rero urumva uruhande runini je nagiye kugwa rwo ruhande ntwaro uruhande rwo kuvuga yuko
nje kubakubita nje kubemeza n'ibiki mugabo ni just nje gusubira kubabwira amajambo y'ubwiza nje gusubira kubabwira amajambo y'ubwenge hama nyene ego ntiyari okay nkiri ngaho nyene Big ZOE numwe mu bantu afise navuga ngo somehow yumviriza abaririmbyi batarimba indirimbo zo kunina Hazimana ego baba rapper navuga last time twaraganiriye ku kijanye na BIG FIZZO uravuga yuko nifuza Collabo hagati ya wewe nawe yarabaye ku ruhande rwiwe muri album yiwe ntibeshe ariko kandi nawe urayifuza nk'iyiwawe ntararonka nibaza ko album yanje ya 2024 ngira ngo nzoyironka twaravuganye mugabo kuva l'année passée aravoyaje cyane gose mugabo twaravuganye navuga ati umusinzi wandi Bujumbura tuzokwicara tuvugane Big gukorana na BIG FIZZO byo fashiki abakumviriza indirimbo muri gusohora twa SABO sinsimvye ikibazo ngombye gusagara ngagira ndabisigure baratsa kuva ko bijanye of course SABO ni indirimbo ya Christophe Matata na refrain nakoresheje ni ya Christophe Matata nyene n'amajambo nyene na melody naco nahinduye rero mugato hagije nyene systeme yo muri hip hop itwa gusamplinga apana gukopya ubo babatazi ivyari byo okay hama naje no mukubigira murabizi ko samajambo nkenye muga mukubigira ni kubo gushowinga respect ku ba grand frère mugabo harimo na kote yuko abatoyi bacu hari ibintu vya kera vyiza vyabayeho batamenye okay babimenya dushobora kubafasha kubidekuvura kuko nshobora kuba narabayeho mu muziki wa kera gato nkisanga no mu ubu nkiriho urumva ni kugiye urubona ngira kidumu sometime adoko akano ka kera ukumva aragasubiyemwo kandi si muzika buze iki abari mu yo kote kuvuga ati ifoko za turibuka yuko ari ibintu vyiza biri ngaha byakozwe kera niki rero nka jewe dukoranye indirimbo na BIG FIZZO sino kubesha vraiment sino musaba ngo dukore nshasha no prefera ko dukora remix baze ya karata tatu canke ikintu nk'ico rero yo bari harimo yo kote yuko ndamukunda n'ibiki boy Imana ishimwe ko vyaguye neza nawe akaba akunda umuziki wanje okay hama umunsi BIG FIZZO ambwira ko akunda umuziki wanje yabimbwiye ari n'ijya mbere duhuye ntitwahuye kera vraiment twahuye ijya mbere ngira muri 2018 ijya mbere duhuye ariko twari muri studio kwa Kori we wari kwakora konzi igihe Sadbi akora nshimira Imana FIZZO akora konzi yakora konzi naso 2018 tumenga nato Jena Prince toko turakora ibisazi tari muri studio imwe twese turi batatu batwahurira ku mugoroba hanyuma acaraza nyene agira sinari nzi ko ananicisha bugufi cyane ko bigenda ko siri umustar gose urumva Jena ari hirya bari waza ansanga hirya n'ibiki hama arandamutse ave BIG ZOE naga fresh iki arambwira kutangaye ndabwira siniteze ko avuka tuze kundamutsa bro ariko ni fresh iki arambwira ndakuzi n'indirimbo zawe ndazizi ndazumviriza cyane aravuganye n'umwanya muremure iki ndavye kumenga hariho yarakikunda gendana cyane na wa mobile wakamoto amusheshe hariho n'undi mobile wo muririmbyi modanazi impuzu Chris Busy Chris Busy nawe nyene hama nijya ndirimbo naho yasohotse mu mwaka uheze iriya featuring twayipanze kuva ico gihe 2018 twari gukora ico gihe nyene muhura yacha nabimbwira ngo ndashaka kandi tuzokora indirimbo ya gospel n'ibiki kurya double album double EP yiwe yari album hari ku indirimbo yitwa Mola twari gukora na Mola mu bisanzwe twari gukora igi bica bihinduka gute boya mva yagiye kunyuma y'imyaka myinshi ahamagaye muri studio nsanga ni instrumental nsanga ni ya Donai n'ibiki fresh rero nukuri so ndamukunda hama we kweri ko prefera karata tatu canke yindi nigiki kunda muri karata tatu nico itona kubwiye ni just ko hari ibintu vyiza vyabaye kera mu muziki generation no munsi ishobora kutavyizi kandi vyabayeho bikanamarka bikanakora ibintu bikomeye cyane mu muziki just tugira nyene abantu badécouvrir hamantre turumva na jewe ndabite gute nkuko canco yari kuba kiriho canke niki dev canca gacanyemerera tukire remix ntumbaze udasample y'umugabo w'ukuri canke iki kuri jewe byo bisigura ibintu birenze urinze uvuga y'umugabo w'ukuri canke iki hope yuko maze kugerageza
Oduha line nka nke y'urubuga wukuri. Muga muri style yawe ndabitse. Oya vara kuyandika narigeze kuronka mu producer kera nageza kuyisamplinga nyene turagira beat ya hip hop yayo nibiki vraiment sinigeze ngira mama yo kwandika nibiki n'intuze freestyling teka tubadakiyaga ni neza ariko reka je nidugire ura inyuma kuri Fizzo nibiki. Okay, haraciye amezi indwi ukoze album kirashushe none bagishize no kuzuba bagomba gishuhe cyane kanyanza kuba ndiko ndakwishura mu ngira turi muri tugira ngaho nyine mu cyongereza warasohoye indirimbo hano muri no album yitwa Yin Yang uri kumwe na Audrey Teriteka umwe mu bantu bamenyekanye cyane nko gusubiramwo indirimbo za Beyonce amwe kicaye no kinywa ko sinasubira kwishura ururimi rwo charge muri retraite ego wavuze yuko gomba wavuze ngo nyishiye mu gishino Yin Yang Nick kubera iki Audrey Teriteka hey sinanzi ko avunsubiza muri album of course niyo mahigo muri album harimo indirimbo yitwa Piano harimo indirimbo yitwa Yin Yang hama ni indirimbo zibitsemwo novuga nti uruhande runini ijisho ryanje ndabisha ubuzima na nifuza ko nabandi ari ryo borabisha ubuzima kuko ryofasha mugabo umwe wese nukuntu kwabona ubuzima hari kiboro muhora mubona ku makampuni y'abajapone canke ibiki umengane 02 akimenga birinjiranyemwo okay kimoja cheusi kingine cheupe bijya kiboni cyo cyitwa Yin Yang bo nico kilogo kirepresent nubo utapa Yin Yang kuri Google ucaza kijya kiboro kimwe kirabura ikindi cera so kubo twaravye amafilme kera karate tukira bapeti kenshi cyaba muri yo cyateza kuboneka muri filme canke ibiki nk'umuntu bakina karate cyangwa ibindi n'ibindi nibaza ko ari ikintu nibaza ko ari abajapone bakimenyekanishije cyane mugabo donc jere gitona bifatanije n'indirimbo yanje yitwa Piano nuko no kuri piano ariko amatushe ya noir na ya blanc icimviro rero kinyegeje inyuma yizo mindset zibiri cyangwa izo esprit zibiri nuko mu buzima abantu bakunda kuvuga ngo yana ngo bitu bikofo ngo nakaruka gushikirwa n'ingorane ngo nakarayobewe ku ishuri ivyo bintu byose bavuze bakabipresenta nk'ingorane jenga cyambaza ikibazo ukiri ku ishuri warigeze ufata decision kuzokwiga neza muri deuxième trimestre utayobewe muri premier trimestre nta na rimwe umuntu yamenye premier trimestre na vacances n'abavyeyi barakureka nta n'impanuro baguha ninde muntu baha impanuro yayo yamenye no baramusohokana cyane ivyo ndakubarira wayobewe niwe baha impanuro wayobewe niwe afata ivyemezo bikomeye mu buzima donc kubera iki kuyoberwa vyita ingorane nje ndakubarira rero bisigura ngo life ngene imeze noir na blanc ifo gutora neza ngene bivanga neza mu buzima bwawe neza umunsi ugizwe n'amasaha 28 muga abantu bose gushika no munsi ndisi namwe gurashaka gusanga reflexe muhora mugira yuko umunsi utanguye ni gizuba riserutse mu gitondo muga murabizi ko atari ivyo ahubwo iyo bihirabura cyane minwi niho umunsi butanguye muri rya joro girabura cyane niho umunsi utangurira muga kubera ijoro twakuze twese cyo tuja kuryama nibiki twibaza ngo umunsi utangura mu gatondo kwera bukeye 6h twese tuvyuka umunsi umaze amasaha menshi gose cyane watanguye umunsi utangura mu ijoro ukabandanya mu murango umunsi nijoro n'umurango bifatanye ubuzima nijoro n'umurango bifatanye ubuzima ni esheke na 6 bifatanye ama 6 akomeye abantu bagize yavuye mu esheke yabo ico gituma dawe n'abana kenshi bavukira mu matag life hariho benshi kwera ibihegera nabi nyene agapagawa bikagenda nabi muga kenshi nabagira ama 6 n'abana akubwiye life yiwe yakahise vuga uti ana kwa ni ngumu kombe birashoboka kandi kenshi usanga wewe ugumu wa maisha yake ari wowe waje kandi gusubira kumwubaka rero novuga nti Yin Yang Piano noir blanc nyagira umuntu akubesha ngo ni mwijoro ntiyabona reka tujugumire oya mwijoro umunsi buri kuraba no mwijoro turabaho tumutekano muke ngo umurango represent amahoro sivyo par contre ijoro Imana arishizeyo kubwa karuhuko muga abantu benshi ijoro baribona mu ingorane no gize gicapo vuga ngo umaze imisi ndiko nca mwijoro ijoro Imana ijoro ni ryakaruhuko ago kumurango umuntu akinjira n'inkomezi donc byose birafatanye rero nimba hari umuntu ashaka kuvuga ati je ubuzima bwanje navutse ndi imfuvyi cyangwa mu vyera ampakanya n'ibiki James abavyeyi bose ndabikubwiye bava bibaza ko niko ndakubesha mugane bavutse uri imfuvyi n'umutahe niba abavyeyi barakwihakanye nuwo n'umutahe
nimba bavutsanye muri abakene uwo n'umutahe nukuri kuko benshi uwo mutahe nyene ari abaho vyaje umusaruro ukomeye mu gushatse kubigira ivyo kwiyahuza navyo ivyo nyene hariho n'abavyiyahuje mugaro n'abana b'aba boss biyahuje ubu boss bwa basi nko cugira ngo ni korera umukene sivyo uriko urabesha tu niwe wabaye umucayi tu wahisemo guheba hagufata n'abana b'aba boss biyahuje hari abana b'aba boss biyahuje amakokaine arazimvye donc ubu boss bwa basi nibwo bwabishe hariho n'abana b'abakenya bavuze ati none je kariho navutse ndumukene no handi nikimugahera abasinanizera nanye n'ubuzima gaca buhebuko nawe urihenda kuko ari abandi ivyo nyene ari byo bavyaje umusaruro sinzi ko mugeze kubona mwabonye umurundi hari umurundi afise documentaire kuri Netflix yacitse ukuguru magume mu Burundi ubu n'umu athlete muri Jeux Paralympiques zijya competition z'abantu bagendana ubumuga ninde undi muntu muzi ngaha mu Burundi afise documentaire kuri Netflix ntawe situko nabato bazima ba star ba migumi wili kwenea na baimbaji na bituga ninda ifiseko hakuna uifiseko ni kimuga cha Birimani sio hata wa Bujumbura wa Birimani yacitse ukuguru ari muto iyo bifata akavyishira ko nkumenga n'Imana imuhevye yuko ari umucayi nibwo periode yiwe y'umwijima yo kwirabura niyo periode wewe ahubwo yamudugije rero nta vyireguzo umwijima n'umuco byose n'umutahe ubumuga n'amaguru byose n'umutahe kuvuka usaba bye babiri no kuvuka udafise n'umwe cyangwa ufise umwe byose n'umutahe ni wowe ukoresha nabi ukavyiyahuza niwo bikoresha neza ukavyivuza inyuma y'amezi ndwi insiguro y'amajambo ari mu ndirimbo yawe canke ishusho washatse gutanga agarutse muri lyrics y'indirimbo yasohotse igerekerezo rya 16 kwezi gwa gatanu ariyo SABO life ni nka politique abagucungere ntumenya ryari bahindutse abagucunga cyayi kiraryoshe na kino kibazo kiraryoshe nakubonye inyuma y'amezi ndwi isiguro iri mu ndirimbo canke igicapo washatse ko abantu babona mu ndirimbo zawe zibiri Yin hamwe na piano bigarutse muri lyrics na intro ya SABO life ni nka politique abagucungere ntumenye ryari bahindutse abagucunga ebana rero SABO musanziri muri mixtape nzosohora mu kumera kwa gatandatu mixtape itwa gatanu sasa mu busanzwe bigitangura SABO ntiyari indirimbo SABO yari just intro ya mixtape yari kugira tujambo duke yamvuga niko ndatangura ngacangira ku primwe igaciheri kamara nk'umunota bimwe biharawe muri make ego bon jewe ndabizi kuva kera ku album ya kera barapere barabigira sasa mugado je kuyaregistra nikasikia instrumental nilipenda nikuva ko na refrain yari irimo ntiyitwa na SABO nta SABO byari birimwo oya yari nikasikia nilipenda ngavuga niko numva nditante kuyigira indirimbo umunsi kurikira bukeye nari mfise programme na Bonfils umuririmbyi w'umurundi wa mu Bwongereza yarari ino tuko turasangira muri cafe guma tuko turatera inkuru asangura kuntera inkuru ambwira nguratswe ngira umupeti ngo Christophe Matata yaba muhiri wa muri mixtape nari nsanzwe mfise ico ciyumviro cyo guhuza ibintu vya kera n'ivyubu ndavuga nti ije boro twagize ubwo ntiyohura na refrain imwe mu marofre ya Christophe Matata surtout yanje mu ryambere vema ari SABO nyene akiri ko arantera inkuru cyane ndatora telefone ndi enregistra refrain ya SABO ndayiririmba ndabika nibwo niyo nashikimwira ndaza gucekinga numve ko bijanye shitsi mwira ndacekinga numva birajanye cyabwira umuproducer nena kesha subuhi ntakuja nikoreshe tuce tutafanya cyanaja muri studio ntabwo dupime gushira mu refrain twumve nikayitia ikamatch nikasikia refrain ko fresh ntabwo ni rero urazi acha nitiye couple ya pili ikuwe nyimbo ashambura ngo wowe ushira mu couple ya kabiri ngo mugabo ya partie twakoze ya intro reka iguma ari intro rero partie ya intro umunsi mixtape yasohotse partie ya intro kazoyumva nitangurwa na ubuzima ni nka itangurwa gute oya ibizindi introduction nikugira ngo kuko akajambo abantu benshi ko ubuzima ingene buhinduka abara bagucungereye bagahinduka abara bagucungereye bagahinduka bagucunga nari narakanditse kera mugasina nagize reflex yo kuza kugakoresha mu ndirimbo rero ijya intro nukuri ya Juko onama nibukugihe n'umunsi no muri wambajije njenje nagize muri intro njenje mvuga ngo bingorongoro biravuga ngo ariko inoti nizivuga
hari abantu bavuze ngo nashatse gucokoza kingorongoro oye alors que jewe nagiye muri studio ntateguye kugira intro muri njenje hanyuma ko mnakoreye kwa Jiga kuba muzi baramuzi n'umuririmbyi nanjye nambwakorera kwa Jiga kenshi sinaje ijya intro rindi yayivuze yicaye ruhande yanje bon ntiyavuze siko nyine mwako aravuga nyine ati ha atamahera atera induru n'amahera atagira agaciro ibingorongoro nivyo biguma bivuga cyane abantu batera induru n'abantu bafise amahera make abafise menshi ntibanavuga oye nikasiye nikatamu je cyane agashira muri iyo line yo kwibingorongoro bitavuga ariko afise inoti za vrai zozo zitavuga kandi n'ivyo inoti iri mu mufuko nawe ndavuga ngo zirakwakwara mugabo ni makuru nde kuzigira ibintu nk'ivyo rero uvuga ni hari ama introduction hari ama line yo mu muziki sisi nakujaga pam au zinakuja ugasanga umuntu mucaye iruhande ya muri studio aravuze ikintu nakiunganisha na kingine bikavyara ico ugasanga biramacinze yego rero urumva ndabizi musi mixtape ya sose tuzogera ikindi kiganiro reka umunsi umvirije intro ya mixtape asore kumviriza na SABO uzasubira bivange ndabizi ko ariko ino intro nubundi iragoye uko usiguye ica kingorongoro ibingorongoro n'amafaranga abagucungereye batandukaniye n'abagucunga hari ubwoko bw'abagenzi y'ubufisa atabanso kenera kuko muri bo habanyegejemwe bo nyene okay guma hafi y'ivyo bo nayanditse uko hari abagenzi y'ubafisa ari ubwoko bw'abagenzi y'ubufisa atabanso kenera kuko bameze nk'amapupe russe amapupe russe ni bwoko bw'ubupupe sinzi ko muri abubona kabari kamwe ngo kuguru usanga mu indana kandi ukuguru usanga mu indana kandi ukuguru gasanga mu indana kandi niyo na blaza kwa gasore anakaju rero hari umuntu abari mu buzima bwawe bwa muri uwo muntu hari mu wundi kandi udakunda kandi abamusoye batokugirira akamaro rakugirira nayo rero rimwe na rimwe life nuko imeze nico gituma kwizera Imana bindyohera niyo mu mayonyene ukwizera kutumbereye ku Mana ubuzi yuko Imana ukwiri niko izokwama kandi niko yamye ntihindagurika ibisigaye baba bagucunga baba bakubwira ko bagukunda baba nabakubwira ko bakwanga uko nabakwanga ari ibintu bizohinduka mu buzima bwawe bagatangura kuregeza bakubwira ati bana ntibikiri ivy'akamaro ku mwansi wawe birahombesha cyane yari nivugera ko mu buzima kuko ku mwansi wawe bikaba bizimvye kuko umuntu mwankanya aca homba abagucungere mu majambo make rero nije ndakubarire yari abantu abafite kenshi ugucungereye cyitwa kwifuriza neza ari ngaho kugumutekano wawe mu gugucunga abari presque nk'ukuboshe ari muri ntuvaho ukava ndakwereka mugabo kenshi ujyanye yarakubwira ujyanye yaravuze ati njenje umutekano wawe gurumere fresh kenshi ni wacika no uvuga ati stock yapo kenshi abashefu benshi abasekirite babo nibo babica nimba nihenze mga kabireshwe n'umusekirite wiwe hari abashefu benshi bishwe n'abasekirite babo cyenda kubarira basankara bose n'ibiki rero nico gituma ahantu honyene ushobora kuramvya ni muri presence y'Imana ibisigaye muri live bogo muri gado kuko abagucungereye muswe baranduka bagucunga cyangwa bakuboha cyushaka ino line nayivuga ngo ikinyoma cyaje na Ferrari ukuri ko kwifatira moto impumyi mbezo zigira ubwoko kandi zitabona uko amazuru yacu areha gira Imana kuri kumbaza ibibazo bigoye basi reka iyi line ndayivemo niruka biga kayika gutembe neza ndasubira ngo kino kintu ngo ikinyoma cyaje na Ferrari ukuri ko kwifatira moto impumyi mbezo zigira ubwoko kandi zitabona uko amazuru yacu areha reka iyi line ndayivemwo niruka nkakiri na Jay bava muri Bantu Boy ikibazo kiri kubera iki kwivamwo wiruka nka Jay nakiri muri Bantu Boy mu Burundi ari ikibazo cy'ubwoko mugabo ntaguma gikwepa kandi je birambabaza je muri 1993 nari umwana muto wene nzi ko nari imyaka ngira nk'itandatu hama ndibaze nk'itandatu ngira ngo hama nta vy'ubwoko narinzi muramba tante kubaza abantu ntiwamenye gute ubwoko bwawe kuko je nta muvyeyi wanje gezanye cereka mbwire ngo wowe uri iki sinzi ko iwawe yabikugiriye abwira ati kawaida twe turi je nambwira abantu namani bikingene umunsi wa mbere numva umuntu avuze izina ryanje akarifatanya n'ubwoko twara bapeti navukiye mu Buyenzi hama mu peti sinzi ko hari bamwe mu nzi wabo babibabwira hama ico gihe vyari bishushe vy'amatora harengana amadarapo ya Iprona harengana amadarapo ya Frodebu hari n'undi mugambo umwe umenga witwa PRP hama
umva abapeti tatubereye mu benshi tumenyereye basiba mwene bafana ba Vitalo bangere bafana ba Interstar ryari rya kabiri ryari rya mbere hadutse ikindi kintu dutegeza gutora wowe ushigikiye iki na wowe ushigikiye iki hama muri abapeti murabazanye hanyuma mbwo muri abapeti mwe ntimuzotora mubaca bavuga ati iwanyu bazotora iki donc papa wawe canke abi iwanyu bazotora iki nja numva umunsi umwe umupeti avuze ngo kwauna bigi bazo ngo ba bigi bazotora iprona ngo sini watusi yari rya mbere ijambo mtusi ndaryumvise amandaribwiwe n'umwana atungana sinzi ico risigura kandi gushika no munsi nta muntu numwe arandaba amaso asubire kumbwira ngo bigi ni ndabiheruka uwo munsi ndabiheruka uwo munsi okay sinzi ko ivyo bikwiye kugira nemere ko ndumututsi sinzi ko ari bushakashatsi bundi nkeneye kugira sinzi yuko eske abavyeyi banje babo barababwiye ko arabatutsi hamwe noje kwaza abavyeyi banje ndababaza ubwoko bwanje utigeze uyobaza kera nawe ndabafise no babaza eske bo barabaje nawe abavyeyi babo nico kibazo ugira wowe no munsi ubwoko bwawe uzi kufise ubuzi gute cyangwa kuze mva bavuga ngo zuru rimeze uko rimeze uko izuru rimeze uko rimeze uko ucurira ba mukiyuti cendi iwanje naribonye ngene rimeze donc ndazondiwe vya vrai urisiyo nivyo ubonye okay basi nare ngubu wiravye mukiyo basi ugaca wikrasa kavuga uti agende ravye mukiyo kweli jewe ndi okay hanyuma ugaca isohoka kwibarabara ugaca uvuga uti sha izuru ryanje ndariravye kweli ririza ryanaka cyaducika abansi none n'abarundi bicanye gute kweli ciye cumbwira rero cindaguhija mu cumbwira ndibicane bize ryari izo tizi baziriye ryari kweli kugira bakine match imara imyaka tumazemwo kugera no munsi habaye iki hari ikintu cyabaye abizi kandi nta muntu ashobora gukina match imyaka 30 atagize entraînement okay kandi tweze ko bagize entraînement y'imyaka myinshi kugira match mara umwanya imanze itizi zamaze umwanya muremure bisemewe je birambabaza kuko narabonye bamwe bahunga bandi bagasigara kandi ari umupeti nkibaza okay urabona ko biri mu ingorane nyene ukabudashobora kubaza ko ikibajya bagiye ko ikibajya basigaye ntubibaze mugaba avec le tanyene ugatebuka byanyene zari kesi z'ubwoko byari bikiri kintu nk'ivyo mugabo nkaba ivyo bintu byose nabonye kuva nkiri mutoya kandi bari abankuriye babonye ivyo muri 85 hari abandi bankuriye gusumba babonye ivyirindwi na kabiri me byo yabisemewe hama kugira bivugwe iyo abiburyo aribo batwara amakosa yose yabaye mu Burundi baca bashira ku yabibubamfu yabibubamfu baramukiwe gutwara amakosa yose yabaye mu Burundi baca bashira ku yabiburyo nafikina kwa ping pong kurindira kina kwa ping pong nta kuri nakumwe kuvugwa kuko mukuri kw'ibintu je nawe ntiyashobora kuba komba hagati ya jewe nawe hanyuma ngo jeje mfata ijambo mvuga ngo amakosa yose nayi wawe hama we ntunafatira ijambo ngo uvuga uti bazurambeshe ifa kwa bikiyago ca 50-50 rero ni sendi mbari sana ako kaline na akadoko gatoya mugabo vraiment kuri jewe gafise uburemere bunini mu mutima ko bwanje vraiment abarundi barakeneye kugira ikiyago gitomoye kijanye n'ubwoko ubwoko ni iki ubwoko bwawe nubuhe ikibugaragaza n'igiki cemezwa turavye iki turavye physique hari ibintu biologique bikigaragaza hari ibintu vya histoire bikigaragaza amafoto yaratembereye abantu ko barapimwa amazuru kandi bayapimwa n'abazungu tubiyongereye nta kimwe bivugwako ni binyoma bijya cyenda kubarira nta na kimwe bivugwako twe tugaca tunata hari umuntu rero umunsi nibuka umunsi nigeze ko n'umuntu kuri Twitter yanditse ngo ndanezerewe ukuntu abarundi batacitaho ibintu by'ubwoko ngo iyi generation gutitaho ibintu by'ubwoko mu mutima ndibwira nta umuntu ateza kuba kiri muto kuko ari ihenze natwe 2012 na 2013 twavuga tuti turanezerewe kubona ukuntu abarundi batacitaho ibintu by'ubwoko ko twabonye n'abarundi bayagira hamwe kuri Facebook badiskita ibintu by'igihugu n'ibiki 2015 ridumbukiye tu ivi pap abantu bose baravuga ibintu by'igihugu by'iterambere by'ubwenge bariko bayaga ubwoko gusa pampa udana ko kantu kweri kaje ubugene wapi siko twari nukabitse kure muri twebwe rero ntagiye kure bisigura ngo twatinga nk'abavyibagiye cyangwa batavyitaye hariko biba mu mutima tuguma dukuburira munsi y'igitabo big tukiringa tutarahava tukakuburira munsi y'igitabo tukakuburira hanze tutarahava vyari bikwiye ko umwana wuno mose abwirwa ubwoko akabwirwa abanaka naba ntimusa ntimusangeye by'ukuri mu gihe big atarabaza abavyeyi biwe cyane ubwoko nivyo hoho ese kuvuga mvuze kubwirwa ubwoko uko bwoko nivyo gaturasha gusanga n'ubwoko ari kinyoma okay turashaka gusanga n'ubwoko ari kinyoma rega nuko nta na kimwe kiravugwa nituzi ukuri ko ari uko kwiwanje nituzi ukuri ko ari uko kwiwawe
gifo ko tuvugana ugasigura uko kuri kwawe gituma uri convaincu yuko wowe uri umugoshe nanje nkasigura igituma ni convaincu ko je ndi umudroite kubera iki wemeza ubuhutu ko wemeza ubututsi n'ibiki ubuhutu n'ibiki biva kubiki byari hehe harabaho definition mbe y'ubwoko irabaho turabe ahandi ba definisa gute n'abantu baba mu karere kanaka bavuga ururimi kanaka bagira ibiki nani kumenga mu Burundi sivyo kumenga intari imwe irashaka umusozi umwe urashaka ko abahutu n'abatutsi kumenga Burundi abahutu n'abatutsi bavuga ururimi rumwe just tonge naco bitwaye niyo twasanga vy'ukuri nakareje ndavyibushe we nuvyibushe yari inzobe je ndirabura naco bitwaye kandi turi ngaha turanasi rero naco bitwaye mbwa tubanze tubivuge ko tutarigira dupfa ubunini tutarafubwira buri ikivyubwira rero turavyihojeje mbwa ko mu vy'ubutu n'ubututsi cyangwa bidutera ingorane fa tubiyongere asante sana nibaze yuko bimwe mu byo washoboye gusigura nkuko nabivuze muri introduction ndiko ndavuga uri imbere yacu aho usanga TV yawe musanzwe ari entertainment ramena za kutiria bitu ya maja jewe mu byukuri nta limit ni the real bagasore silikati bagasore nukuvuga ngo tuvuze the real TV show ni televiziyo buri show yose zivuga ukuri oya jewe no kuri sindiko ndigira umuntu w'umuhinga biki shaka juste ariko n'ivyumviro biva muri kandi shaka juste go provoke ikiyago sindi umwigisha wa politique sindi umwigisha nta kintu na kimwe ndi mu muhinga vraiment nta kintu na kimwe ndaje no kwishuri ngo nige n'imyaka 3 ndakiminuze neza rero mugabo ndashaka gusa nibibazo mfise kuva nkiri umwana naho nako ndi imbere ya papa nari kubivuga uko nimba ndabivuze imbere ya kamera nta muntu numwe shaka gutunga urutoki mugabo ndashaka juste ku bagenzi banje twara abana bato bari bafite ubuzima bwiza bakiro truva baba hano mwihema muri Kongo bakishaka koroboyi batahure exactement habaye iki ntibagumana ibikomere batazi n'icyo bakomerekeje ntihugumana ishavu batazoba kuye gushavurira n'ushatse kubabarira amenye wakuye kubabarira rero urumva ni birefu nyene kwaje mugabo umuziki wanje narawugize umuziki wo gushikiriza ivyumviro atawe bituka atawe vyagiriza muga rimwe na rimwe bibaza ibibazo abantu batinya kubaza hari aho bisa bisaniye n'ibiri mu muziki narijya numvise yuko uretse nino mu miziki yo kuryoherwa muri boîte n'iki yazanda gukunda bisigaye biri no mu baririmba indirimbo zo kuri Nazimana hari aho bisa bisaniye nuko haje vya Side na Nord hakavugwa n'ivy'ubwoko nyene bw'amazuru ko vyaje ugasanga bamwe ariko rakumira abandi barakumira abasinkuye kubaha ikiganiro canke kubavuza kwisamirizi aba nibo nkuye kuvuza kubera araba birafise igisanira n'ivyo vyakahise yo nukuri ntavyo nari bwumve mugabo hamwe vyo bari vyo naca nta kuryama basizwe nagiye kuryama cyaye kuja kurira mugabo man vy'ukuri birahari uretse yuko bitingwa kuvuga oya ko hari umuntu akuraba mu maso atumvirije indirimbo yawe agacereka kuyivuza of course oya ko rutava mu kanyosha sinkuvuza ko rutava mu kamenge sinkuvuza uwo mushunalista bava mu kanyosha yanse kukuvuza ko tava mu kanyosha peut-être yarubatse inzu mu kanyosha cyarapanze akihama kinamba tafuka nafani akihama ukafe tafuka nafani atafuka piga ukafe man ni utumbo sivyo ndanse kuvyemera niko gusa makuru menshi kunsumba misemo bibi ku buryo misemo gutavyemera ntako baruko ariko ikibazo wajije kirimwo inyisha bro arafise inzu cyangwa arapanze arafise inzu mu kanyosha ni muka hariya azoca kori azoca avuza mu kinama ni mukira mugagara ni mukira mwije baca avuza mwijana ubwo bwenge nubwo yasanga acha bitu byako big umuziki uri kuratera imbere antuko ririmba gospel mugabo vyojyoha cyane big agiye kuririmbira abo muri Australia Belgique n'ahandi bakunda umuziki wo kunina haza hari iterambere uri kurabona muri ibi bintu dutanguye kubona baririmbyi even generation shashiri kiragenda bidasanga vya bindi yumva ngo ni kidomo gusa ni farious gusa ni naka gusa ariko n'umunsi bariko baragenda abandi bagatumirwa mu festival koko gwiki kugira ngo tuze tugumane iyo ntuze inaduge kurusha hazogende n'abandi oya kuri jewe n'iterambere rikomeye kuri jewe n'iterambere rikomeye jewe masino kwesha byarangyohe surtout bishikiye n'abaririmbyi navuga nti bakiri bato cyangwa bakiri ku ntango bataracika ibicocoro nyene ngo babe intuze rero narabonye ko hariho na programme mengara bazoja muri Canada kuri ivyo ndyohera kubabona bagiye bakakora ibi byabajanye ibi vya dramatique canke ibi vya biface canke vya nabandi bose bavoyaja kuri jewe niteka n'umuziki ukomera hama kubahora babatumira nimba ari amashirahamwe mparabona mega muri Belgique kameme ngira njye cyari organize na Europe yose ari shirahamwe rikomeye vraiment babahubwo buryo baba hiyo support nibiki ntiyabemwe nyene bon ndabizi ko baririmbyi abanimvyi entretant ntitworoshe gose
abaririmbyi turagoye naho bugira utugirire neza turashaka kugora mugabo nyene ntibahengame bahiyo support bose koko kubwanje nk'ubu vraiment hari umuririmbyi hiti ziyo no batarazikamisha bikwiye yitwa MB Data bampatiye bamuhiye opportunity nawe ndabizi ko ari abantu benshi boryoherwa kumviza MB Data mu bihugu bitari bike kandi afite indirimbo nyinshi sizibiri sizitatu MB Data afite indirimbo antuka bisa n'ibyo champagne amwanditseko yaramwanditse yawe ntavyo nasomye vraiment urumva nukuri aramerita ndabizi abamerita ni benshi kubganje umugwi nka Redemption Voice n'umugwi ufise abakunzi bigaragara benshi bari hanze y'igihugu nabo ngaha nibiki nka Redemption Voice igize turiwe muri Europe anabarundi benshi boryoherwa abarundi benshi bobiryohererwa rero urumva kubganje n'iterambere abantu babitegurira uburundi bwose babitegurire abarundi kanaka ntihabemwe nyene ako kantu ko gutoranya nibiki hama ndabizi babigira ki business singana kugira ngo uze gutora umurivyo ataza gukongukira mugabo hari abaririmbyi bigaragara ko bokunguka ndabizi kera barigeze kujayo ba vishu yari sinzwe ari vishu nayo yanande sinibuka neza kandi bizwe byigeze kuba kandi burana ko baragaruka kera bavuga ngo ntibagaruka bamaze kugaruka bari ngaha byose ni igicapo ciza Imana ishimwe kuri ko basigiye akajyanga abandi nyene rero kubganje sinje kuri niterambere ni vyiza n'abarundi bari mu bindi bihugu peut-être biyorganize babikore babatume ko hama sinzi ngene bihora bigenda sinzi ko vyunguka cyane canke iki mugabo ico nzi cyo nibaza yuko ibintu mu Burundi vyanye bitera imbere kubera hamye hari abantu bavyitangira ikintu kanaka ugasanga ari umuntu yisinye tu kucitangira sport umuziki ma periode za ba Juma Mosi bakaronka amahera mu bintu byabo bakayazana muri sport y'u Burundi peut-être bakana donc ugasanga donc n'abarundi bari hanze bakibatika byo bari mu hanze bigatera imbere bahe chance umurundi aze kubateramisha nimba ari ku munsi wo kwikukira nimba ari ku munsi nimba ari amasama nimba ari bikiri nimba ari ama vacances ya Noel batumire biradukomeza gusuma gushika no munsi ndetse kamuga ka video bigeze guposta mu misi yeze karigeze gutembera kaba Africa Nova na bacanco bari muri Hollande mu mane 80 narangera abantu bagaposta bakakaraba nka fierté atari sigura ko na video za dramatic uno munsi canke zabandi bose ko baratembera mu myaka 10 15 20 bazozizorabwa nka fierté imbere yuko tugana ku musozo canke twerekeza ku musozo kwa Big ari kwategurwa iki inyuma y'indirimbo SABO haba kuri beat abantu bamenyereye mbega tugiye gusura kuyibona hari bishasha bihari ariko hatunganywe iki kuri je gishasha kiratunganywa ni mixtape yitwa gatanu zori mu ndirimbo zitandukanye nyinshi atari zitanu atari zitanu kuri iki gatanu ni gitigiri ki represent ubuntu hama kubera iyo ataba ubuntu bw'Imana big simba ndi big ZOE avutuma ndakubaza byinshi ni gitigiri ki represent ubuntu ki represent how avuze ngo nashaka kumbaza byinshi mugabo oje kumbaza byinshi muri Bibiliya ari inkuru y'inkumi 10 zitanu z'ibijuju na zitanu z'ubwenge zitanu z'ubwenge zabaye zitanu z'ubwenge kubw'ubuntu si kube bwazo sizo zabaye zatari n'ubuntu bw'Imana bwazigize zatari Dawidi yateye amabuye 5 ugira yice Goliath yamucishije rimwe kubw'ubuntu bw'Imana hanyuma reka ngarugire gasinje kure ndakwemereye n'ukuri gatanu munsi twagize iganiro gatanu yasohotse juste introduction ituzobihereko kukiganiro tuzoyaga umwanya munini urakoze cyane tuzoyihereko gatanu abayendera ko kuvuga mixtape ni kirategurwa ku mpera yo kwa gatandatu izosohokana na clip y'indirimbo bakunze cyane muri album yanje yitwa Maranatha twakoranye na Malaki na Audrey hanyuma Maranatha iragarukamwe muri mixtape mugabo mu buryo bumwe nka interlude ntigaruka nk'indirimbo nyene uko nigaruka nka interlude kuntu yego hama mixtape nkuko no kuri album ba supportinze murabizi ibintu byo gushira indirimbo 10 kuri YouTube ntibiri efficace vraiment mugabo narabonye yuko
narabonye yuko kuyigura hari abantu benshi bashigikiye baragura album rero kandi nabivuze nti sindayigurishije kubera gusuko ndayigurishije kugira ngo amahera azovuma akora ikindi gikorwa rero mixtape izo biri ku indirimbo 8 na bonus track 3 na interlude 4 hama izo bigurwa amahera 220 by'amarundi uwo shaka kugura ushaka kuyigura uranyandikira ku nimero yanje ya WhatsApp ndirimbo nkazikurungikira muri format nziza ku telefone canke kuri email cyangwa ushatse CD nkagoyi CD ni just je nkora ubwoko bw'umuziki uharagwa mwibanga genre abantu bawukunda mu mutima nyene mugabo atari ubwoko bw'umuziki bugira intuze cyane rero ko nasanze akunda umuziki wanje mu kugura mu kushigikira bituma ubaho bituma udapfa bituma hanyuma hariho nabandi bantu bandanya kuba influence akazovuka abandi ba artiste forcément ntihazogume havuka ntihazociyaguma havuka umu artiste asana dramatique cyangwa sana na Apollinaire gusa cyangwa sana Dudu gusa cyangwa sana Ntumbaze na Kiriku gusa mugabo habeho n'aba artiste basana Big ZOE bakora umuziki wisa usukuza nivyo abandi birafite ubwiza bwavyo umugano uvuga nti ubwiza bw'umuziki wanje buri menase urashobora kuzokamangana umunsi umwe digital platforms ntabwo bazoyisanga ko canke izoja ko mugabo nk'inyuma y'amezi 2 wabanje kugurisha muri bwa buryo bwawe wadusiguriye ubwo buryo nyene bwo ku telefone n'ibiki kandi narabonye ko abantu benshi babigize kandi niko bari umuziki mbashaka ko umuntu awutora awumviriza ari wenyene hamandungikira nako gafeedback ari pose atavuga ngo nabuze yego ari wenyene awumviriza atavye amamega tabiki ari umuduga ari hehe amanyandikira ga feedback nimba rutujambo yakunze nimba ari iki amaje kubganje dukrenye niyo migenderaniro uko okay yeah ndagushimire ku mwanya wawe hewe wakoze cyane gose nikushukuru umugani wa babandi hariya mu buyenzi wacu umunyabuyenzi azi kirundi cyane exo abanyabuyenzi bahuye n'ikirundi yakiri kare bamwe bazi kirundi ariko sinumva ingene generation zacu zitari zizi kirundi ndavuga je wapana mfite generation ya kera mu buyenzi nivyo harimo abaswahili benshi mugabo harimo n'abarundi benshi gose bavuga ikirundi cinshi baravuga ikirundi meme naba babo batama b'abarundi babazi igiswahili baba nabo batama abaswahili babazi ikirundi atandukana gusa nyene aksa nyene ntivyashoboka nyene ko ihinduka 100% mugabo jewe sinavuye mu buyenzi nzi kirundi nakimenye ndavuye Mani shimwe cyane ndagushimire ku mwanya wawe ndagushimire ku kiyago ciza twagize nizere yuko badukurikiranye kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota simvuze wa nyuma tugiye guhana nagasaga kuko nubundi nakagaruka ibiganiro ni byinshi hano kuri The Real TV Show yabajewe yaba The Real Sports mugiye kuza murakurikirana bimeze neza n'amakuru ya sport habagezweho yaba mu mupira w'amaguru w'amaboko ndetse no kwinonora bigiye kuza biraca hano Imana idutije amagara n'amafaranga y'amafaranga mukaca mugura bundles kugira ngo muze muraraba iminota myinshi cyane munomviriza message gushika ku musozo mugakomanta mugashira ko like munashinga kugira ngo nabandi bashikirwe n'ibikorwa bicana kuri The Real TV Show bizotuma natwe duhezagirwa mu kuronka petite ka gafaranga tukazoza no kugira ngo tuze turabaha amakuru agiye atandukanye Big ZOE niwe yari mutumire wanje naho ubutaha urakoze cyane gose